Ladies and gentlemen, huko mubibona ni Clovis King kuri kamera za Salocom TV1. So, mwamaze kumbona gutya mukabona as a host, mumenya neza ko ari Money Day Show, emission canke débat uvyita uko wumva bikoroheye. Ariko ni Money Day Show niko ikiganiro citwa. So, uno musi rero ndabafitiye inkuru nziza. Ikiganiro ko sawo dukorera ni rimwe gusa, no kwirabana kino kiganiro wenyene. Dabo banzugireje mutaragira sabone, gira subscribe, sabone aho munsi nko kuri kurabibona, ukaburi kuturaburi kuri Facebook, gira follow hejuru cyangwa suive, ukaburi kuturaburi kuri YouTube, gira subscribe aho munsi ugireje, hama hari kudufresh hose. Kiganiro ntucirabane wenyene. Partage ibubamfu cyangwa iburyo, umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe, abavyeyi bawe, abantu bose bagukikuje ubahe n'abagenzi bawe. Ino deba ntuyirabane wenyene. Ndagomba kubwire rero kuno munsi dufise abatumire cyangwa abashitsi cyangwa abatumirwa. Kirundi sinkaze cyane ariko nibaza ko ari sawa gose. Beza. Nabo wumve ko ari abantu beza. Ndagufitiye inkumi bakiri bato, ndagufitiye abamaze kubaka, nukuri uno munsi muraryoherwa muri deba y'uno munsi. Money Day Show tugomba twakire abatumire bacu. Rero unezerwa huri wumve amahoro mesh no akanovera ko kuraba kino kiganiro. So, meri bubamfu ndahera iburyo. Reka niyumvire neza. Reka mere iburyo. Iburyo ni hano. Ngomba mere kwakira umutumire wacu wa mbere. Karibu cyane. Murakoze cyane. Ndabaramukije. Bariko baradukurikirana bose. Amazina yanjye ni Florentine Kezakimana. Usegasendo. Oya ntagasemwa gahari. Kajya nakaba Fofosi Serno rumva no umuntu abashatse kwiyorohereza mu kugira ashobore kumpamagara izina rikiri gufi. Serno ni abbreviation. Abbreviation y'izina. Nagushimye. Yeah. Murakoze. Ndabaramukije abakunzi ba Salocom TV1 aho wese aherereye. Amazina nahawe n'abavyeyi ni Benira Nkunda. Benini bebe. Asha tukwita bebe. Oya bishomugana Gift la Beni. Gift la Beni. Yego. Voilà, okay. Muravyumva ko izi ni nkumiga nubwo nabibabwiye niriwe ndabibabaza. Bene ntibisanzwe. Tugiwa. Voilà. Murakoze cyane. Amazina ni Nabera ko bwarugira. Ego ndabashimiye ko mwasuye kunyizera ugira kandi mukantumira. Iki kiganiro kiryoshe. Ego nyadarutsa kugira ibihe byiza. Okay, tugushimire. Kubera ko no musi wambaye ibitenge. Yeah. Mo birashika nko yubatse ufise ibitenge. C'est normal. Ndaje ngo numwambaro wabubatse nyene cyane. Ngizi nkumi nishobora kwambara ibitenge. Si, birabana imico. Imico? Bene. Wowe kwambara igitenge. Narubaka naco no kwambara. Ntabwo muvuga ati asa no kwambara igitenge ndikiziga. Narubaka naco no kwambara. Utarubaka ni wocha. Ariko ndi muhira ndacamba, ariko ndakora nk'ibikorwa ndashobora gucambara byakinyoroheye. Kubera kutarubaka utocambara. Ibicaboneka nkaho muhira ndubatse. Ucusaza. Ahubwo ngira baca bambaye. Kandi abakobwa bo kubenga. None abakobwa ni mwa mushaka kwambara ibintu biberekana ko mukuze mutarubaka. Yeah. Kubera kandi ndamaze kubibona. Narabonye umukobwa yagize mariage afise nka 18 ans. Ewe yambaye ibitenge akiyakura, ababibi nyene arakura. Kuko la fois passée ndibuka Madame Nabela yari yambaye ntivyari ibitenge umengo yari hope kuntu. Ntiyaboneka, hari abantu babona umengo no mu demoiselle ki atarubaka. Mugubu niho cembona nyene naje kuyubatse nyene bikomeye. So, okay, karagaciyemwo en fait muri Money Day Show ibintu byose biba bikaze byose turabivugako. Uno munsi rero muri Money Day Show tugomba tuganire kuri sujet nziza cyane. Kandi sujet nituja kure kuyo mwari mwamubonye psychologue yari yaje aradufasha. Nico kinatari yasuye kubibutsa batari bakurikiranye ikiganiro ni psychologue. Hariho rero ikintu yari yavuze ko abakobwa muvyumve neza nange muce mugira ico mukivuga ko muri commentaire. Abakobwa canke abagore barara mu kabari canke bakarara muri boîte de nuit bidasobanutse na rimwe ko wovuga yuko abo bagore baba biraranye vyonyene. Ico kintu cyateje impari nyinshi kuri réseaux sociaux, kirateza impari. Hari n'abasanze inbox je barandondera barambwira ati bijya bintu mwaturengereye. So nico kintu rero tugomba tuvuge ko nico gituma nabazaniye psychologue kugira ngo asubire atanga umuco
muga kandi nzana nizi nkumi mubona ngaha bakuze bageze mu bigero betetwe hashobora kuba harimo na muri bo abambwiye yuko yabarengereye ariko sindababwira babivuze ariko muri yizi rero kuri mwebwe ngomba mbere kuri mwebwe nkumi zacu kuri Beni na Fofo mutubwire yari yavuze psychologue ko umukobwa wese canke umugore arara mu kabari canke muri boîte de nuit akararayo ari wenyene avuga ngo yajanye n'abagenzi biwe atari umugabo wiwe bari kumwe ngo uwo muntu nta buryo na bumwe yosigura ko aba yiraranye ngo afise umuntu yamuragijeyo kandi ngo afise umuntu bararana urumva rero vyarateje impari kuri mwebwe bimeze gute bivuga ko iki kuri jewe nibaza yuko atari bose abarara mu kabare hari abararayo bariko baratanga ariko navyo ndabona sikorera sindajayo nambeshe sindajayo ariko sinibaza yuko aba ari ngombwa ko wararanye n'umuntu kubera ko wiyumvira ko atari ngombwa kubera hari igihe ushobora kujayo nk'arya batamba mukamuratamba iyo mukaramuhagaze muri ko muratamba wewe uraruhagaze uri kuratama muziki gusa oya nakubwiye kuri jewe oya kuri jewe nivyo kuri wewe nivyo wiyumvira nta burambe bifisemo nta burambe ndabufise ngo nondengaye aho navyo nzi kubera sindajayo uzi oya sindajayo nturajayo mugabo urabavugiye yuko bashobora kuba birharirayo bariko baritambira gusa peut-être barabikubwiye nawe ko barara baratamba ko psychologue yatubwiye wewe yaratanze yavuze ngo nibishoboka ngo umubiri wawe uri kurawuha ibintu unwa amapwaso alcoolize kenshi ko nibwira ko abakijijwe batajaye urumva aravuga yuko uri ko urawuha ivyunwa aravuga ko mujya mugafungura acha aravuga ati none ivyo bintu iyo wabihejeje n'umubiri uraruha aragereye kure ukenera ibindi nuko yabivuze ariko uvuze ngo birakunda ko uraruhagaze sikuri bose yeah. Ariko nibaza barara n'inzoga gutamba shafu ibyo uraryama ngira ngo umujyama amasaha make ariko uraryama rero wewe wemeza ko ushobora kuba uraryama umva bivana ni nka kuryaye jewe nawe dushobora kunywa inzoga imwe gusa ariko je nkabaregwa we n'uborego rero nibaza n'abagenda muri ayo maboite bagatamba hariho bamwe banwa hama bakaryama n'abandi ngira bataryama baguma ngira urafise confusion we urumva nuza kuvyemeza kubera ntarajayo niyo mpamvu nakubwiye ko ntari si mugabo kandi urumva yuko uri si ko bo babaryama peut-être yego bararyama gusa bararyama okay Fofo naco bivuga ko ngomba ko psychologue acagira ica bivuga ko sero y'ivyo muvuza subira tanga umuco kuko arabashwanye vraiment je hano washwani yasanga inbox arambira ngo twavuze ibintu ngo ivyo bintu ngo sivyo ngo arabajayo ngo niba ngo twarenganije ngo harabajayo gusa ngo tukwiye ngo kumenya ngo impamvu zituma ngo bajayo ngo ivyo twe twiyumviriye ngo sivyo arankarira nibaza ko bamuvugiye ibintu peut-être ushaka kuba twakoze haba bari reka twumve Fofo ico ndabivuga ko nkuwo yavugiye muri commentaire ati mwabivuze mutabanje kumenya abandi ko babimeze co nanje nta kindi ndabizi ko kuko nanje sindajaye ariko nkavyo nkunda nye bindimu birikurira uyu abajayo bafise imico myiza ni ikintu ciza wumva je kuri jewe si ikintu ciza kubera iyo kiba ari ikintu ciza urumva nanje noba njaye jewe si ikintu ciza arico gituma ntajayo iyo bacari ikintu ciza nka event yo guhimbaza Imana cyane gose abandi wande none igituma mvuze ati rero uwo ashobora kabivuze ko kubera iki ubwa mbere abajayo bose simpaka bajanye n'umugabo canke ari nk'umugore simpaka bajanye n'umugabo wiwe canke ari umukobwa ukunyene barashobora kujayo ari nka groupe y'abagenzi bimwe twita ngo gakuko harya bafise nk'abantu ngo ababesti ngo ababesto bakagenda bagiye nyene ngo kuryoherwa bisanzwe c'est normal ku bantu sinzi babyita ngo abanyamuji ngo basirimu bugurutse ubunyamuji buratandukanye ntabwo abantu bwo kubikuramo tubona abantu usanga tubona nk'amasitati ubona bavuga ngo nta busirimu buruta gusenga jewe ubwo nibwo busirimu bwa mbere rero nibwo busirimu kandi ahora umunyamuki none je sindiweho erega nawe uriwe
rero ariko mvuga ati hariho abagenda batari kumwe wanashaka ari nk'abakobwa bakagenda batari kumwe n'abahungu bakagenda ari agakuku akagurupe k'abakobwa nka 5 kandi bakanwa inzoga bakaboregwa ugasanga nta muntu vraiment bajanye sindabivuze ndi sur certain ariko ndashaka kumva quelque témoignage kuri bamwe hariho nk'abantu ushobora kumva kubera abantu mu buzima tubaye bashobora kubise nk'abagenzi cyangwa kumva nk'abandi batera inkuru kibanaka barayaha igitego urumva usanga ari henshi ukabyumva nyine kibari bagiye gutemba kujya show niko babivuga rero bakagenda na cyane ko nyine generation tugeze ko ngo bayita genzi usanga bavuga ati twebwe nyine urumva turiko turaryoherwa ubuzima butoya aribo rero je mvuga ati hari kure bishika bakagenda ari nk'abakobwa canke abamama bona abamama barahari bacayo yo nabitubwira ubu mama uje amaze kugera kure yaho banibaza ibyo nta chance menshi ndabiha c'est vrai hariho bamwe rimwe muragiye c'est vrai uramurata sinzi ko sinzi c'est vrai turakijije ariko nyaza ko bavugisha ukuri basi kera batarakizwa hanamwe bagiye mu kabari nibakuze batubwira akabari na boîte d'nuit biratandukanye donc nta nayo mwagiye muri boîte anarimwe dans votre jeunesse ben wenda kurabye yo duhaye donc wana hahise hacu ntiyatuguma ukijijwe byose bibaye bishasha ariko ubuzi ko hariho experience bufise yo muri kahise ukavuga nkanje niraze ntamvye amasaha 2 bakenera kuruhuka boîte nagiyemo weekend imwe ntiyarishushe nk'iyo nagiye mu ikurikira donc pour généraliser rero sina généraliser ariko navuze ati warazigiyemo warazigiyemo boîte chekera narazigiyemo nye kumbe byari gute ahubwo rero wewe wararayeyo oya donc cyituma natahura gute uraratamba waho kanya usohotse gusa n'abagenzi muragiye muratamvye muraryohewe urarushe urataje none undi ararayo cyituma ntumva urayeyo uraratamba aho yanye umva gute badushingira intaye tubyumve kumwe basi bakuzi ba Salocom TV1 turabasavye pe muri commentaire ntimurakare ni experience natwe dufise ego birashika ejo ntugira amafuti ariko ntibisigura ko undi muti azoyagira naho twaciye dushira rero muri rusanga ati nta kuntu uri umugore nta kuntu uri umukobwa cyangwa uri umuhungu ushaka gusobanura ngo mba ngiye kugererwa misi yose ngo nta birenze nta byaha ushumenga n'abakijijwe muko muraduhamagara tuze turaza kandi atari byo yumva gute nibaza tubuze experience turetse ibyo muri boîte d'on kubera jewe nta experience mfise ko sindaja oya ariko hari igihe mushobora gusohoka n'abagenzi bisanzwe dufate nk'aka groupe dufate nkajya kw'ishure muhejeje ukavuga ati reka tworganiza agafete tugende kuryoherwa hama mukagenda naho mugenda muri nk'abakobwa ico nshobora kuvuga bashaka gushika mukaryoherwa naho usanga banwe inzoga nabo batazinwa kandi urumva ntushobora kubabangamira ubunwe inzoga arazinwa utazinwa akazireka ariko naho batanwa inzoga hari igihe mushobora umva muri ahantu hasohokeye n'abandi abatandukanye hari igihe muca muhurirayo nabo musanzwe muzinanye mutari mwavuganye bigatuma uvuga ati none nk'ubu je ndaje nasohotse turahuriyeyo na wewe sinasha ndeka kuza kukugisha turazinanye nkuko rero mushobora kugenda ugacurirayo n'undi muntu genda umukobwa ndahuriyeyo n'umuhungu twiganye turavuganye turateye inkuru ntitwavuganye ariko mbwa turahuye mu ico kibanza ko twese twaje kuryoherwa hari igihe bishika ugasanga mwateye inkuru wanashaka ugasanga na kaka groupe mwagenda kasambutse yese mwagiye hirya umwari hajya ibintu bitateguwe abaye ama programme mashasha urumva ibintu bitanguye gukwega rero ico novuga rero kwico hari igihe aho wowe bijya nk'ubu mfise umugenzi twajanye wewe nkabona byaryoshe byashiye bakwega nk'akameza bicaye hirya
ibiganiro mu ntebe zirezire kuri comptoir birahindutse ubundi nawe we namwe muraravye aho muhagarara muri ngaho rero je nkagiye nkoje turi kumwe usanga tudahuje ivyiyumviro turatandukanye numva nanje since nzaguhamagara wa mugenzi ngo ndamubwire ngo imeze gute bitajyanye umusepara n'umuntu bishobora gukunda bimwe rero uca usanga dushobora kubyita baprolongeje baronguruje baravuye muri kakabari bagiye nabi donc mwasohotse mu gakundi ariko kuvita gusohoka mu gakundi ntibyarangiye umwe wese yarangije ukwiga cyo gituma ntitwogeneraliza kandi cyo gituma ntitwobigumako umwe yavuze ngo muratubeshera none wewe turakubesha ariko hari undi tutabeshera birashika ibyo ni ibintu bishika kuko ko waraye hanze n'ukuri ibyo sindabyumva nta mundaro nkabintahutse yaraye hanze umuntu yaraye hanze akambwira nyene ngo arera misi yose akera nawe ubivuga kwiki gifite kumenga ndamuravye umenga beri abayera kweri wewe kuri wewe numwere kuko baradushwaniye vraiment bamwe shansi nibaza ko bayera kuri jewe ntabayera iyo nkuko kubera ijoro ryose hajya n'amasangahe 12 amasaha 12 nawe yo maraya ifatire 22h n'amasaha 10 arashika 10 nashika umunani goti kuko bataha akiri mu gaturutse umenye usibye bavyuka saa 4 baraye mu hotel sawa uzorara wowe uze wihereko saa 4 urarukanura uri no muhira ijoro ntirigende sinibaza ko urara mu kabari bwira naho yere uri umuntu wanzoga wanyweye inzoga ukavayo wera nzi gukontrole naho yavuze ngo bararyama naho turyama ntiwoba wera naho turyama ntiwoba wera oya bisigura ngo bya bintu bisigura ngo kuryama gusa kubona uko utaryama bikugute nanyere sin naho okay tuvuze ntiwoba wera peut-être uravise abagenzi wabonye ko ibintu byagiye biraba canke iki ntibavuga amazina nivyo mugabo sero ya experience y'imyaka umaze mwisuba ubuvutanga guca ubwenge gute bije gute ugira uvuga ati nubwo utoryama ntiwoba wera oya abakuze baravyumva baravyumva simakaje mu detail ati yavyumva amakosa rero abana bahagaze naho oya cenda bariza abantu bose kugira batahure bumve amabi abera mu bantu barara mu boîte de nuit cyangwa ubu bari gukesherezayo mu bisanzwe simeza si byiza ko oya si byiza just numva ukuntu wogenda ijoro ryose ukarara uhagaze amaguru yotetera kiretse muri veye yo gusenga no guhimbaza Imana erega uri muri Yesu muri Yesu niho bishoboka gusa cyane niho honyene ushobora kurara ijoro ryose uri muri uri umwere ahubwo no gusinzira usinzira nitiro niriye bakunzi ba Salcom TV bumvise ahantu honyene ushobora kurara ugasohoka uri umwere ni gihe warayo makesha yo guhimbaza Imana gusenga ahantu honyene ngo niho usohoka uri umwere mugabo ngo kurara mu kabare nta siguro nimwe wotanga naho mutoza kuryama yatse kunigaho nyine kubera biremereye naho mutoja kuryama uraye uhagaze ngo amaguru atetera uraruha iki ngo siyo mpamvu dusigurira ngo urumwere oya nimuzo dusigurira ngo nimuba muryama ari ibindi niba murambere so ino deba nibaza ko iyi deba tuyigarukiriza aha abadushwaniye mutwihanganire murumvise n'abandi bose nta numwe abaye ku ruhande rwanyu okay twaganiriye kuri sije ya choix de conjugal niho nibi byose vyaciye biva so kuri mwebwe mukiri inkumi mutarahitamo mubivuge muvugira n'abandi bakobwa bose mumaze babagenzi banyu muri meme generation muri mu bigero ndabona mwebwe bo bashira mu rugo ntiyo bayihenze nimuragira kuba baragenda nimuragera mwarageze urugo mwarujyamo murumva ko mubishobora hasigaye igihe icyo murindiriye voilà ndabashimire rero ko muvugisha ukuri mutubwire mwebwe muri choix de conjugal guhitamwo umusore mu bana sinze wo muri ko musinze ko mumufise cyangwa mutamufise mubigenza gute mwisunga iki kugira ngo muhitemwo umugabo mushaka mwisunga iki kuri jewe muhitamwo kubera deja n'umushaka mu mugabo hari bamaze gukundana ishambere munga kijijo
asenga yubaha imana nico cambere nico wirabe umuhungu akijijwe asenga yubaha imana warumvirije deba iheruka warumvise Monday show twakoranye na madame le psychologue bene le psychologue la psychologue sinzi ibintu bya igifaransa kirantsinda so wirabira gusa ko akijijwe ndumva cyo ko pose ibintu wavutse wewe uraba ko akijijwe byonyene ariko uwambajije icambere cyane ngo mvuge byose uvuge byose byinshi ndaba icambere nakubwiye ndaba umuntu yubaha imana kandi agasenga kandi gusa ntushoboka yere kuvuga ngo ndamurabye oya uraje imbere y'imana kwanza ukamanza ukamusingira amahitamo nyine ukayereka imana ukavuga mana niwe ni wowe ugomba umpitiremo nyobora jefasha nyine aho nyine iyo kritere bukoresha kubera iki uri abakobwa benshi saba ngo nishakira umuhungu asenga ndakubaza kubera iki ushaka uwo umuntu asenga akijijwe gusenga bizokubeshaho ntibizombeshaho numvise ahantu washatse kuja asenga uguma uramwakira mu bisanzwe abantu bose barose ntituzi iyo baciye kandi tugiye turumvirira kahise kabo ni kabi cyane gusumba ariko ubu usanga gasumba akuwo aba ari karacamo niyo mpamvu jewe ni ukuri asenga yubaha imana akora apana Kenya igiceri nawe akora ikinebwe n'imana nticemera oya si kinebwe je navuze arasenga arakora mbwa arakenye ega abantu bakora je ntari naho yoba kenye muvyemere ko umuntu arashobora gukora agakene ugasanga imana iriko iramushyira mu kantu k'agashure k'ukuntu usanga ariko arakora muga ivyo akora ni vraiment ntibirafata umurongo umunsi yazamutse rero aba ari sawa rero ushobora kumukunda bikanga ko azamuka oya yoba yari ubumera bw'imana niko baca bavuga yoba yari ubumera bw'imana kera niko baca batubwira tukiri abana fofo sinzi ikintu yarabivuze fofo waravuze yaguhaye mikro nari mvuze ngo azomuzamura urumva Benigne niwe azosha muzamura eske Benigne nawe biciye vyanka ego ameze neza ndabizi yuko uburyo vraiment abantu bakenye Benigne twamushirango hemwe bakunzi basaruka mu TV aba bakobwa bose mubona hano mu mama mu bantu bakenye vraiment ntimubashiremo ariko reka twumve ukuntu yuko wo muzamura isi ukuntu nizera byonyene ukuntu wizera byonyene jewe ndizera imana vraiment kandi cyane niyo mpamvu naho byoba byaranze jewe bigakunda no muzamura cyane wowe umuhungu urafise umuhungu mukunda cyane uramufise yego umuntu asenga akijijwe hama akaba anatunze naho byo kubera kritere nziza yo kumwakira naho asenga akaba asenga uko nyene ushaka hama akaba anatunze tayari ni hehe rero ni hehe wo nta no kubazanya byo urumva niwo bazanya none mu ico gihe hoho ntiworinda kubazanya oya ariko jewe ikintu ca mbere nkora ndubaha imana kandi anasenga niyo mpamvu nakubwiye ndamanza nkasenga ndamusengera hama imana ikanyobora urashaka uri kubalansa abahungu babiri umwe atunze uwundi akenye kandi ukenye arakora undi gatoya umwe aratunze arakora sivyo muvyumve neza bakozi basaruka mu TV1 umuhungu umwe arasenga turiko turabaza Benigne ino shwa yiwe yogira umuhungu umwe arasenga kandi aratunze uwundi nyene arasenga arakora kandi arakenye ntakintu araronka ko birashika birabaho mu buzima busanzwe Benigne mishe gihe uriko urasenga wosenga imana igufashe gutora uyuhe canke ari wowe wamaze kumva gukwega iyo ndiko ndasenga nkasha mvuga ngo mana ngo muri bage babiri ngo mumwe muri bage babiri muri bo uragira birashika ukagira confusion muri bage reka ndakubwira ikintu kimwe umenya bamavuga ngo dusaba byinshi kandi bidukwiriye jewe muri uwo mwanya uwo yoba yabonye ko akwiriye agukwiriye impaye uwafise amafaranga
impaye uwo atayafise Okay, kuri wowe rero kuba umwe atunze nivyo kubera criteria utuma yuko ari wo cutera oya wata amafaranga ukunda. arahera Amafaranga arahera. kuri jewe No kwiyemera kwawe kwinshi nzi. gusa nta muntu n'umwe akiyemera kubera ava kugira abantu bakwemera ubanza kwiyemera nawe Kandi si bibi no kumenya amavalero yawe ukabimenya. nanje sindi kure cane ya Benigne ariko jewe icambere ikintu cambere gitangura nuko twoba abagenzi Gutangura abagenzi. kubera hari igihe nshobora kuvuga ngo ndabonye Clovis arubaha Imana arasenga nshobora kuba tukubona hajya mu bikorane hehe ugasanga gusa muri wewe hariho nk'akandi kantu nyene Problematique. Ibibazo. ariko nyene gusa kari spirituel muri wewe Kari ndani kabisa. rero kugira ngo ushobore kubasi kumenya umuntu ndavuga no kumva muri abagenzi kubera hari igihe ushobora kumubona ibiboneka ibigaragara ukabona umenga igarasenga arubaha Imana ibiboneka urabona ko agiye mu isengero ariko utamuzi neza cyambere je kuri jewe nuvume ngo twabanza twaba abagenzi twiyemerana umuntu mubaye abagenzi bitandukanye nuko muba mukundanye kuko mubaye abagenzi bitaraza ngo ivyo gukundana hari igihe usanga mwisanzurana ko cyane bisigura ko iyo umuntu mukundanye mutisanzurana ko cyane harimo ibintu byo guhisha ndaguhaye akarorero haro nk'umuntu ushobora kuvugana mugatera mubijamwe nyene TikTok atamwanya mwaronse base kuba abagenzi aho muri ico gihe sinzi batwabivuga umuntu murashobora kuba mukundanye uvume ngo hari ibintu wo mupriva kubera mukundanye mukundanye hari igihe abantu bakundanye bakunze basara ko TV abantu mukundanye hari ibintu babanyegeza birabaho sinzi ko abandi baba bafite icyumviro bashikiriza gusa birabaho ko ushobora kumva basi amasoni reka ndikavuga ko ubutinya hari igihe aba ari amasoni mugabo bitandukanye nuko ari umugenzi ushobora gusanga umugirekura dusubiye inyuma gatoyi hari igihe uca usanga basi hariho n'inkuru wumva umengo niwe mubwira nk'akarorero hari nk'abantu usanga basi kare wigeze kuvuga nk'ikintu c'ibitenge hariho nk'abakobwa usanga bumva isoni basi reka mvuge bumva isoni nko kubona nk'umukunzi wamubonye acapfa kabasi ndaguhakarero nk'ako kabari akumva umengo biramutera isoni ariko ari umugenzi ushobora guhura mw'ibarabara uriya neza nico gituma navuze ko ubugenzi aribwo bufise valeur kurusha ibindi byose biratuma umuntu umumenya ukwaye kuko ntiyihisha gace basi ntakwihisha ko canke ngo agire amasoni kugaragara imbere yawe bivanye nuko azoba ameze kose ariko tukiraho hariho abantu nabonye bisiga biri nka formule sinzi ko murabibona umuntu agiye kugira approche ku mukobwa cyangwa ku muhungu abahungu dufate ko ari bagira approche ku bakobwa akagenda bize barabiza ati kirazira kugenda utera ugiye kumushikira ukacutera umubwira ngo ndagukunda n'ibigenda umanze ukaye ubugenzi ahantu niwumva ko ubwo bugenzi nabwone aje ushobora kwibaza ngo n'ubugenzi peut-être uwo muhungu wewe kubera arazi ubwo bugenzi iyo icari karasotera cyarondera sivyo ashaka kwihisha ashaka kunyegeza yama karaktere yiwe kubera wewe wafise cyarondera we nabwo mubona ngo n'ubugenzi peut-être ukisanzura kuko ubona ngo n'ubugenzi bwaro n'abakobwa baciye ubwenge benshi ukimurondera ukimuvugisha avuga ati okay ukamubwira ngo n'ubugenzi bamaze kumenyera ko abahungu benshi aje kugira ngo yani je nirondera ngo ubugenzi uwo mukobwa akaba bizi muri yo ko atari ubugenzi gusa busanzwe ho niwe yumvira ko ashaka kubihisha birashoboka ariko navuze kuri jewe sinzi rega nta kintu na kimwe udasanga gifise côté positif na negative birashoboka ariko ariko ndavuga wambajije ariko ndavuga uko numva no basi no inzira no bitwaramo numva umengo byoca mu bugenzi mugabo aho ukunda nange mwakinana vya maya hamwe mwigana ndiko ndavyumva kuko ubu umuhungu wese psychologue abahungu bubu aje kugira ko apro kukurondera kugira ku drag ne du technique bakoresha za kumanza kugira umugenzi donc bose barabimenye barabimenye ubu barabimenye na masters bakoresha kandi gukundana ntibisigura ngo kubana donc tuko tuvuga hahandi ubu muri en couple muki en couple wumva korohereza hacho bigutwaye kuba umukobwa donc nyere ntimubana imisi yose ni wanda mubonana bikenewe yaguteguje
ibintu nk'ibyo ko kubana n'ikintu cagutse uzovyuka umubona atahe n'amata saa munani uzomurindira sinzi se ko bizogenda uzokugurura saa munani ijoro uramurindira none ni wugurura petetre none sinzi angaye abafise abazamu ariko umuntu murarana atasha amasaha atayane aza kumwumva uramwumva ego rero ukarigwa tuje kwiki kintu cyuko wohitamo gute c'est vrai hari igihe ushaka gukundana n'umutipe ukamura ko tudefa kandi defa ubona ko muno mwanya si defa ariko mu bihe bizoza zuba ari defa rigana ne haboneka umuntu abona defa yamu hari defa udashaka gusiporta nimwe twavuga rero haba defa tushaka gusiporta nandi uvuga ati iyi kwe akaruru kaka nimwe twavuga ubona kwemeza ko arara muri boîte kandi muwa mwajanye akomeza ko nukuri aba arera aragukunda cyane agufise ku mutima na harara muri boîte iyo niyo defa yonyene afise c'est vrai aranakijijwe ariko ni bya bindi Fofo yavuga ntuzi hariho akantu nyene kari prive mu buzima bwiwe numwe yiyomba ariko mu bantu arazi kuvyeza kandi hari abantu batarakizwa neza hari caki kibagoye nyene batarashobora kurekura ugasanga ako kantu aca gafise ako kandi ni kamwe mu makarite menshi rero hageze muri choix du conge naho rero urabiki naye amadefo wumva wokarira hamwe uyabona uvuga ati shobora gusiporta nibyo narindi mo jewe nibyo nashaka gushaka bivuge oya no gutanga ni sawa donc tubwiye nyene ati je noraba nk'ubu noraba ibi nibi hageze ko abwiye nk'uko kujya gupropose basi apropose umutipe apropose mariage noraba ibi nibi cambere je nico navuze sinja kure ivyo nako ndavuga cambere noraba kuko murashobora gukundana n'umuntu mutarabagenzi ivyo byo hari abantu bakundana batarabagenzi birashoboka bon basi kuba umugenzi hari igihe we uba washatse kuguruka mu w'abagenzi ariko wewe kubera ko aba gushaka ko umubere umugore agushire mu rugo ategereza ko impressiona ategereza kwitwara ko neza ushaka ko mu w'abagenzi akwerekanye ko ari umugenzi ariko hariho image atakwereka Yamba yabonye banga kunywa inzoga. Waramwisanze ko avuga ati je budasha. Sinkunda abantu banywa inzoga. Aho. Yazi nyoye ntimuzohura. Yazoba yafatiriye. Rero kandi wewe uzobona muri abagenzi breve arahari batera inkuru anashi muri sanzura ndushidufi zuratuvuga. Akagerageza ko intervena niyo atwafise uburyo bwinshi ukabona ko ni wa mujama wisanzura ariko wewe hariho ubuzima hishize. Nyene kubwo bugenzi muri kumwe tubugenzi we barabuzigama ikindi kintu kizovya naho nakubwiye rero yuko wowe uvuga ngo umanza kuba abagenzi kugira ngo mwige ngo mumenye ico kintu niho cyubakira gushaka baragihisha urumva rero murantiye intege umugenzi umenya umva Fofo umugenzi ushaka kumenya kenshi nko kubice 90% nuje mwakinanye saye mwinyegeje oya nawe yarakuza arahinduka oya wa wundi hari uwo mushaka uba abagenzi ugakura mwese mutigeze mugira ibintu vyo kugomba mutigeze mubona ko muzokenerana peut-être mu myaka izi ugasanga ingeso ziwe ntazihisha muhira ivyiwe yaradabanganije urabimenya iwabo nabagirane urumva atakintu na kimwe muzi cyabaho travail ukisanga mugiye mu rukundo uwo rero uwo iyo mukundanye umuzi mugabo aza basha abantu muzamuri hena ngo turi mu bugenzi ngo niko ndamwiga shase hano bitorera kwe ibintu by'urukundo tuba dukeneye Imana nico kintu cyambere gifasha cyane Imana itanga male twavugiye twishije ukatubona kuko nta mugenzi uragira basi mu buzima mwakoranye nyene mukamana igihe kinini ariko ukadoza kubona akadefo kiwe abakobwa bakunda gushika sanga abantu baraba best mwacaha undi agacaha kandi babanye igihe kinini urumva habaye akantu nyene batahurijeko urumva
rero ibintu by'ubugenzi ukuri numva umenga mwe mwashiye mu bya profondisa donc icara twese ko ari cambere araba nabivuze ku muntu ntazi urakeneye imana wizera abagenzi oya nibe nakubwiye urayikeneye mu ivyo bintu cyongere ko muri fite urumva mwashiye mushaka gusa cyari gikenewe no kubakunzi cyari gikenewe n'utari jewe aburya araronse icigo bituma cyari gikenewe nuko urumva harigenda je navuga ati mubaye abagenzi nico gikuru ariko navuze ati sinje kure ya Beninye kuko yagumye avuga ko Imana mugabo navuze ati umuntu muri abagenzi umengo byokoroha kumumenya ariko rero urashobora kumumenya ivyo je niyumvira hama mwabaye abagenzi naho wowe umuzi ndivyokunda ko yibagira Imana kurazi yuko sinzi uko dusenga biratandukanye uburyo twembera Imana basi uburyo twemera ko Imana tuyibwira ibyacungira biratandukanye ushobora kuvuga ati naho turi abagenzi bino bintu nari nifuza ko byogenda uko Imana nyene bayobora itegerezwa kuronka ikibanza ca mbere nubwo navuze ati ikintu ndaba n'ubugenzi Imana itegerezwa kuronka ikibanza ca mbere ubwo bugenzi bwo hari n'ivyo ibonera mu rugo sibye ibyo byo muri fiançailles ngo mu rugo ni hari n'ibindi bishashobora mu rugo ka example wewe wageze donc basi reka dufate ibintu bishashobora mu rugo ko oya hariho basi uko umuntu munini cyane ushobora kuvuga ngo uramumenye ngo kwera wafashe umwanya wo kuba abagenzi rero ko mwinjira muri relation ego na fiançailles hariho muri ko murigana no mu rugo mubandanya mwigana kuba mwigana yego ategura umutima amenye ko mu rugo nyene zose ni rwa rukundo ni Imana muba mufise nivyo muba mubakiyeko nivyo ko hariho bishasha ashobora no kugwara d'ailleurs kagwara bigasaba ko kwa kundi wari umunsi bihinduka nk'udufate nk'akarorero afatira akarorero nyene muri domaine yanje ego murabanye ameze neza ari présentable arasenga ariko kubera ibibazo kandi kubera ko hariho ingwara zo mu mutwe usanga ari zo mu miryango ukaza ubona agakrize ego biva nk'ibibazo muciyemwo uduchallenge two mu rugo ni twinshi bikanka byakira umutwe w'ukwanka pe kanka aca agwara mu mutwe akagwara mu mutwe ego netwe bikaba wowe wari umuzi nk'umugabo ari responsable wandi w'ijambo no mu bantu buri fiyape no mu byo waravye anafashe nyene umwanya agasigurira abantu ijambo ry'Imana uraryoherwa mugaragwaye mu mutwe umva nindi comportement chargé kandi utegereza gusupport nico ituma navuze mu rugo ni ishure mu miga ishure yego wow oya biraryoshe urugo ruraryoshe breve biraryoshe urumva hari igihe usanga tugomba kuzoba bacinjire apare ya twebwe n'abazoba ariko baradukurikirana urumva kuba batari babizi ariko sikuvuga akavuze ibyo tutari tuzi twavyumva mu bwo urumva tuba turaronka intahe y'uriwe ariko arabitubwira umva muhagenda ariko twese kumatwi muguma mwiga mu rugo uya none bafise experience isumba twebwe baratira ko tuzotegerezwa kubandanya amashuri twiga apare ya bimwe twavuga ngo turabona arasenga hari ibindi bizamwo apare yo gusenga bitandukanye cyane ubuguma yiga kintu bahaye ko motivation kwihangana abantu bakirije ntibyemewe ko tudivorce ubundi n'iterambere ni ibintu by'amadroit byaje ni ibintu omenga byose turavyemerewe ariko ntibyemerewe ko tudivorce abantu dukijije rero ni ukwihangana hama ugasenga Imana kubera ko ibihe biragenda bigahera nta kintu na kimwe kidafise iherezo ego ibihe biza bigahera bishobora gufata igihe kinini kandi Imana yinze ikwemerera uri umukobwa kijije ukaba wamusengeye Imana ntikwereka ayo malere nyene n'umusaraba wawe wikorere kumbura Imana iraguha inkomezi zo gushobora kubana navyo kandi enze gusambura niko ndavyumva jewe yego wala mwavyumvise no kwihangana
ngo ntimurinde gusambura nk'umudamu yakijijwe ihanganire ivyo bigeso bishasha vyadutse ku mugabo wawe mwamaze kubana amicama cyo kwihangana. Hama kandi ngo nk'umugabo nawe ihanganire izo ngeso zadutse ku mugore wawe wakunze utigeze ubona ama alerte avant, ihangane ivyo ubona mu rugo. Ndabashimira rero cyane bakunzi ba Salcom TV1, ndababwira ko muri Salcom ariho hantu honyine ushaka kubona imprimerie nziza cyane ikora imipira ikayandika ko amajambo amabashe n'ibindi bigiye bitandukanye. Dufise imprimerie nziza kandi Salcom hariho studio ikora umuziki, murahawe ikaze. Salcom hariho video, baragira amakuverture y'amaseremoni manini, amapari manini, ibintu binini, ama couverture mediatique, baragira kandi ibintu vy'ama live streaming. Nukuvuga ukaba ugomba kugira mariage, ugomba ko abantu bawe bari hanze babibona, barashobora kuza bakabigufasha. Bafise internet, barafise ibintu vya ni ibintu bidasanzwe, kandi urabona ko dufise n'ibiganiro vyiza. Karibu cyane rero muri Salcom, tubafasha ama service yose. Okay, mwarahezagiwe rero, cyari ikiganiro Money Day Show. Nibaza ko naho utaha nabazaniye abandi batumire. Mwarahezagiwe, oro mugisha.